Itangazo rihamagaza amatora y'indongozi za diaspora muri Perth. Uburongozi bukuru bwa diaspora muri Australia biciye mu manama atandukanye ahuza indongozi yabaye, burararitse abarundi n'abarundikazi basanzwe barangurira imirimo yabo kandi bakaba muri Perth kwitabira amatora yo gutora indongozi azoba kw'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2026 igihe c'isaha 10:30 ku mugoroba. Ikibanza amatora azoberamwo kiri mw'ikete twabarungikiye. Ayo matora araba abarundi bose b'ubwoko bwose, imiryango yose, amashirahamwe atandukanye y'abarundi basanzwe baba mu gisagara ca Perth kwitoza mu kibanza ico ari cyo cose ugomba kwitoza abona yo kwitozamwo. Ibikenewe birasabwa kurungikwa kuri email isanzwe yaratanzwe n'urwandiko ruhamagaza aya matora bitarenze igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026. Inyuma y'iryo tariki kuvuga igenekerezo rya 21 tuzoheza dusohora urutonde rw'abazoba bifuje kwitoza mu mabanga atandukanye, bace baronkeraho n'akaryo ko kwiyamamaza kugira itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu hazoze kugera abantu bose baramaze gushira hanze imigambi bafitiye abarundi, imigambi bazoshobora kurangura muri ico kiringo bazoba bariko bararongora. Turasavye rero abarundi bose ko iri tangazo abaryumva mugerageze muri hanahane na cane cane kuri abo vyega abari mu gisagara ca Perth kugira hatagira umurundi numwe azokumirirwa canke atazomenya aya makuru ku mwanya kugira ushaka kwitoza wese yitoze. Murakoze, Imana ibahezagire.